dutegure ikibanza cy'Uburundi kibi kibanza c'Imana. Aha rero nitwebwe indongozi tuje imbere, tugiye imbere abene gihugu bose bazonezerwa. N'indero mu bana igituma yagabanutse ubu nabibonye henshi musanga ari mu miryango badasenga. Mu miryango basenga usanga abavyeyi bararonka umwanya wo gusigurira abana ibijanye n'ubuzima bw'ubuntu. Mugaba ahantu badasenga kubera muba mwibereye mu byanyu nturonka umwanya wo kwigisha abana babe abantu. Nico gituma baca bakorana ubukoko. None rero ndabasabe mutangure iki gikorwa cyo gusoma ijambo ry'Imana muri someranira muri siguriranira mu miryango kugira ngo eregana serugo n'indongozi inarugo n'indongozi ashobore kumva yuko arongora umuryango wiwe neza. Iri koraniro rero nivyo kandi nivyo ryatunganijwe n'umugambwe uri ku butegetsi birumvikana yuko kuba ari umwanya wo kwigishanya mu bijanye n'uburongozi bw'igihugu. Hariho abakozi b'Imana bavuga ngo kirazira kugira politike. Nawe nta niyo bazi na politike icarico. Erega n'ijambo ry'Imana ni politike. None si politike. Hariho abantu baza bumva mwabana mwe kirazira kuja muri politike. Wewe nyene aho nyene uhejeje kugira politike. None mushaka igihugu kize kirongogwe gute? Abana bacu tutariko turabigisha ingene igihugu kirongogwa. Bizogenda gute nitwarengana? Ni vyiza yuko rero mwene iki gihe ni igihe cyo kwigishanya ingene igihugu kirongorwa mu ijambo ry'Imana. Ivy'Imana idutegereza mu kurongora igihugu. Nitwavyumva neza igiturire ntikizosubira, akarengayo ntikazosubira, gusesagura itunga rusange ntibizosubira, kuko uzobuzi yuko uriko ubungabunga ivy'Imana yakuragije kandi iri hejuru yawe ikubona.